ugira zicari kinzanye ngaha mwibaza aho nicaye ndahava ngo numva ngaha ari nko kubera iki ntuzi ibyo wakoze afise inda inda yo kuva ryari ndakubwira mukobwa urako je mfise umugore ari waje kumsambuza namaze kugwicara musinda rusohoka wahashise mbe warabonye umuntu ahonje ahaga arahaga gusa ndakubwira gusa nubwo kwa ngaha ndagusabye haguruka ugende ntabwo ntanagusange no ngaha ushaka kunyawukana iki reka ngenda ariko nzogaruka utarudi burya yenda kubwira ntubona ibyo bisuko uzurazana ku ishuri bagufashe shirega nanje ndiyaranje vraiment je kuba atabisuko mfise ndumva vyonjena gusa nyene cyane yaranje nyene maze ndarondera kuronda binyegetse kandi nta nukorega bakimana ikintu nakimwe sene musi bamfashe nawe uravyumva nyene hama guma ndagukorera ico kintu azi ikintu ngomba nkora igikishero ritanguje big ikintu kiri big shireka kundigadiga dukuri ngomba ndagukorere presentation yiki none mbwira reka kumubwira n'ucunera ama petit menshi nyene utambwira ama sinabwiye ko tubana na sister bon mba kuri atamusanzeho agatwe twamurindira niyaza na present no kwishima cyane menyanye na mushiki wawe shiri ntakara oya ega nansumba si cyane nyine nawe urabizi n'abakobwa bakoranira n'ingoga jewe ubwo we biratandukanye kimenye ne ndi mukuru wiwe reka nta cyaze ndamubone ugira zicari kinzanye ngaha mwibaza aho nicaye ndahava ngo numva ngaha ari nko kubera iki ntuzi ibyo wakoze afise inda inda yo kuva ryari ndakubwira mukobwa urako je mfise umugore ari waje kumsambuza namaze kugwicara musinda rusohoka wahashise mbe warabonye umuntu ahonje ahaga arahaga gusa ndakubwira gusa nubwo kwa ngaha ndagusabye haguruka ugende ntabwo ntanagusange no ngaha ushaka kunyawukana iki reka ngenda ariko nzogaruka utarudi ama tuzoja ryari kuri piscine ndanahakumbuye sheri ubeheruka kunje nayo kera kwera ngo yaraje Bethi sheri kumenga mushiki wawe aragayana iyo comportement nta n'umunsi n'umwe ari bwaye mubonane ubwo sheri wereka ace ndaguherekeza ndabikibazo burya yubafise ikibazo sawa gerageza umubaze ndizibaze turasubiye
ndasubira nyene nagomba nkora akantu do special ariko cye byanga ntacyo sheri uyundi munsi sivyo usanga ndakongorera akantu kumenya ingoma zahimbimisha oya none no kugiva yarushika ntunanda musine kunda muso ntibyabaye ngombwa barakora munsi uyu munsi zinavyo ngo nibiki hama ikintu nashaka ndakubaza ujya mukobwa maze iminsi mbona ngaha ngira amavaye bye ngaha agenda yongera agaruka mufana iki ni ikintu kikuri wewe mukobwa ubu ujya maze iminsi aza ngaha ujya ntumuzi ko dupangiye hariya hirya none adupangiye hariya hirya abapangayi bose niko baza baraza ngaha abongera binjira basohoka oya yarazanye amahera amahera yarazanye amahera nayakoresheje wayakoresheje cyangwa kuzira nkontora ivyo ndakoresha ibintu byo mu rugo byose nukumvikana none amahera y'ugiye mupangayi yonyene niyo yarakenewe gusa ahubwo none nagenda nakuzaniye gutambaje nayakuye wagiye wanzaniye ko nta kubaje iyo uyakuye ni kubera nari ndahazi amahera rero y'ugiye mupangayi ndayakenewe amezi yose aheze amahera y'irya nzu ntayabona aja hehe Bethi ni hari? Ni yari. Hari mu biki? Sinzi. Hama rero ana. Wewe mugenzi wa Bethi. Cyane. None ana. Je maze iminsi mbona Bethi umengo yarahindutse cyane. Maze iminsi mbona yirirwa aradahwa isereri. Mama ngo arikaramene ku mutwe. Ndamubaje ico gwaye ntanakimambwira. Wewe nk'umugenzi wiyo. Sinzi wombwira ngira ngo we yarakubwiye icagwaye mumbure mu makamujya kwa muganga mwana nanje nta na kimwe nzi bisabuze kumubaza nimba hari muhamagara umviza rero wana sivyo kabisa jewe amazi yarenze inkombe sivyo inyifato ya Bethi ubu ingeza muteza kumbwira ubuhumbu mwirirwamo kuko niwe mucuditse imitwe ndakubona uza nkakubona ugira gute muvugana urumva muteza kumbwira we na Bethi ikintu muzinanyeko imisi yose nje nga nta musi wari mu Bethi arambwira ko agwaye cyangwa giti nivyo byo kudahumbwira je ntavyo ndamubona nanza ameze neza Bethi ngwana ashobora na urone aho nizo nizansa kumutanguye uhuza abantu mutangu kubaza imisi muvugana tubana abantu tumaze imisi tuvugana amahera y'inzu zose ndayabona ariko amahera y'ugiye mu byango sindayabona kubera iki ne kuva ryari uzuza nkontorora none wewe ibintu byo mu rugo nukumvikana mbe kubera kaje yoyo yandi utayatwara hamasi imenye kuba yaguhaye mbe kutambaje inzu nayo ayo nayiguza ko nakutakwa tambaje nayo yakuye ko nakubaje wayakuye kutambaje nayo ko ni kubera nari nzi aho yavuye sinari kwirirwa ndakubaza wa mugore wewe uratanguye tuvuga ndatanguye aho ni kukazi mwataho kuzo muragarana mu bwabwo ngusho bwana nta bintu tuganira zansa kuzana nta bintu tuganira uriza ndakubwira ibintu by'iwawe bihishe canke wirekeye ujye imisi yiwawe ndiko ndayiharurira kunoke nkuko nana gushije byose bizomenyekana mbere ndagiye sawa Bethi kumutari mwambwiye ko muri twabanje kuvugana ibyo kwishura na anariye ko ibyo kwishuri biki shuri iki Bethi imyaka yose tubanye je ndigira ndakubisha ikintu na kimwe hari ikintu na kimwe je ndigira ndaguhisha wewe mu buzima bwawe none nje narakubesha Bethi
shaka tuje kwa muganga ko umeze wewe bibaza ko ntako ndabibona ugwaye iki umma ndakubaza wala wabonye mena ko nakubwiye mwebwe muri babiri harimo akantu Yego umuntu agwaye araye. Bethi ugwaye iki cha Bethi Ikihora reka kuja kwanza bagiye kikurira. Hora ikihora. Uri imbere y'abantu, imbere ya musaza kwe. Bethi no masibyo Banza uhore kwanza. azi ko nigeze ashaka kugukarira kuva tukiri abana Bethi sibyo ufite ikibazo nyabaki ariko uba ushaka minsi yose ngende gukaraba ndafise inda ufise iki Ni kuri Junior. Hari ibintu usanga bigoye kuvuga. murahaye muvyemera nakari mwari mwabihakanye ana Sa, muravyemeye hari usanga bigoye kuvuga. Nkinda urabizi, nawe ubwo wifise uritera isoni. Ibaze rero iyo yari kubikubarira byari kugenda gute? Bethi why Bethi kuki Bethi utigeze umbwira wari wasanga warugaruse Nari ngarutse nyene. uho utazambaye Nari nje nyene. uza hehe Nawe intera utabona. asha mbere nakubwire rero wa mukobwa ushaka kunyakukanisha wewe ubona ko afite umugore Navyo nari nzi wari wabimbwiye imbere yuko tubigira. wumve rero ndakubwire no ngaha sinzosubira no kugaruka kwishyuza kandi nawe sinagukeneye muhajya muhira ntuze kunyakukanisha Nduze ndaginzu. none wahora igiki wahora iginzu Nkeneye na rasi rasiyo yande rero y'umwana nanje. jewe ntanda ntera n'umugore wanje ntandatwara Kwereka intu utazogaruka ngaha. ningaruka kugira iki Ibaze nguranjara. rero tujyana hehe Ibyo birakuraba jya turagumana ahubwo umviriza nkeneye rasiyo y'umwana nigikunda. mwe nakubwire basi niba ari jewe navyemeye mugabo ntuzosubira kugaruka muhira n'ukuri shaka kumenyekana narasi nzu ndaguha ngaha ndakuzanira tuza ndagutumira kuba kuzanira ntitwaje rero sirasi ukeneye Nyuma ya mbere no ngenda yatwaye. oyaye none ntiwari ugiye ku isoko Nari ngiye. none tora taxi veno ndaza kukuzanira ndaza kuzanira Mana yo ima. oya none Ndengere n'amaguru gusa hama nsumiki. ngakwe nawe Yame yose. gusa umviriza gusa ndagusabye ntunyahukanisha Uzozirambona ari kwirasiyo gusa. sishaka ko abantu babimenya n'ukuri Niba bashaka ko babimenya bazobimenya. oya none babimenya gute kandi twahejeje sinzonagaruka inzu naguhebeye Sawa genda tuzosubira nje kugutaba yawe. sawa
Bethi mwana wanje, urabona ko amagara njanye ivyanje ntavyo nzi, umva ndiko ndigira. Bethi ngira ndakwinginge mwana uzumfashe mugume mukundana na mutoya wawe. Ayo jewe ivyanje numva vyanse mwana, muzogume mukundana kuko ivyanje numva biriko biranyangarana mwana. Ntuzumuhemukira mwene wanyu, nani mutoya wawe. Jewe numva ndiko ndigira. Mwana irakuba. Mama, Bethi. Bijya bintu warayumbwiye. Yego nivyo. Ariko je mbona atari wo mwanzuro. Kuko burya gukuramo inda ikintu coroshe. Ashobora no kuyikuramo ikaguhitana. Kandi ni n'icyaha. Icyaha imbere y'Imana kuba wishe. Ega Junior. Ko yanyihakanye nje umwana no murira ngubwira. Reka nkureyo hama ikibazo kive mu nda. Oya. Yo nakubwiye. Ikintu womenya coco gukuramo inda siyo nyishu. Siyo solution. Icyambere uba wishe ni n'icyaha kwanza. Kandi ubira nakuze uravye nabiyo naguhitana. Kazi kawe. Sawa basi nzobiraba nzokubwira. Apana nzobiraba. Bethi. Harico tutarafashanya nje nawe mu buzima. Nje nka musaza wawe ndakwemereye neza yuko nzogerageza uko shoboye. Sawa nta kibazo. Twenga rero. Sibyo? Aja uri mushiki wa Junior wewe? Naye walivuye. Junior mvuye muri ngingo kuraba. Sawa none. Ni sawa. Yanye nanje n'umugenzi twigana ku ishure. Ndakwibutse babuye kwajya kubarabara ndiko ndaherekeza abandi. Kamusizi. Yibuka. Tugusa nifata ko cyatwa twiganirwa nyene bazaga kubaramutsa. Sinzi ko mama mutimino kufanya turaganira. Nagira Junior nawe muganira. None bika Junior yabaye mugenzi kwero uri mugenzi cyane byatso. Yego cyane muri yani wotura simakimene. So gusa Junior ari mugenzi nawe ukaba uri mushikiwe bifatanga waraneze hafi. None abagenzi bose ba Junior bose baza muhira nuko ndogera ndaho nimero zanje. So nta birebire kwere ari birimo nta kibazo kuzinyerekanye ugendere sajero y'abagiye ivyo. Ariko ndaziguye nta kibazo gusa ubu utemeze nk'abajya abandi bahungu usanga hari ibyo bindi bashaka.
wapi je ndi umwana mwiza kwera ivyo ezime gusa sawa andika 69 340 340 nefsi merci rero sawa muragize neza sawa nanjye ama ngaho na junior umumere peace ndakubwira ngo witwa nde bune the longest sawa ahasana umutwe w'ikindi nimero ndazifashe tubera kunshorera bikwiye ndakoze umuti sha kibazo Halo? Ejo nahagaze ndi kwibarabara kuri portail. Ya blue. Sawa. Niho muhira niyumve ko muri muhira nyine mubanye atangorane hama amakuru yawe no Ni meza. asha sinzi ko nakubonye n'wenda huye tuvugana kuri telefone gusa gusa kumenya ngo umva ubwoba Murakoze. akajwi kanya ko kuri telefone nikahindutse ni kakandi ako wenda kubona umengo unezerewe canke ntiwishimye kubura ingana Oya turavyishimiye. kibonye ngo si sawa ariko Aba ni sawa. amavuma nkuko nabikubwiye kuri telefone naho ntari bwakubone sinzi icyo navuga n'ijambo navuga nukumengo rica rigenda icyo ushaka kuvuga rica rigenda Kubera iki? mbo jewe ikintu burya naguhamagarira hakuru urabona imyaka ndetsemo kandi urabona aha ni iwanje ndibana je nyene ntawe tubana nta mudamu ufise nta mwana afise tubamwe turi babiri je n'umukozi gusa hama nawe uca wumva igico bagikenewe mw'iyi nzu Kigiki? kumengo ucigira ubwoba Oya biranangaje none hakenewe iki? igikenewe nawe urakibona none nibana mw'iyi nzu nkaba ndi kumwe nawe kandi ndiko ndavugana nawe turaba igikenewe nawe Naco mbona. ndakubwira kanura ubona umuntu w'umuhungu w'umugabo nkanje icyo yoba yifuza kuri wewe Nije ko mbona byose ubifise hakenewe. nakubwiye byose ndabifise ariko ndabura hari ikintu kibura mu rugo Noneka gucisha kure nyine serura iryo jambo uvuge icyo ukeneye. ndakubwire Bethi uno dutikiwe umunsi wa mbere tuvugana no kuri telefone ncumva ijwi ryawe umutima wanjye waciye ngo urasimba ndiyumva mu bakobwa bose maze kuvugana nabo ndumva umengo nashitse nifuza ko wombera umufasha kumengo biguteye ivyiyumviro mvuze ikintu kibi cyane ibyo ukunda. ivyo ukunda gute Hari impamvu nyine bitokunda.
izo mpamvu ni mpamvu nabati nicyo gituma twe turi abantu turi ngaha ntibikunda ntibishoboka vuga iyo mpamvu tuyigire hamwe turanywe twikura mu nzira nimba ari ibyo bashaka kumbwira ndibaza warangije ndagiye kubera ibyo mbwiye ntibihagije n'izina ry'imana urahiga abandi ko hari abakobwa benshi bakubera ariko jye sindakubereye nanjye nakubwiye mbwira iyo mpamvu tuyige kwama tuyikora ive mu nzira ariko unyemerere umbere umufasha ikintu kimwe gusa wapi ntibikunda yo Bethi nanibaza ko no ku rundi mukobwa mwiza nkawe hehe ntibabuze abana bakuze neza ndazi nabo uzobura batari jewe Bethi ntuvuge nk'uko umutima washimye biragoye kugira ukureho washimye ndagiye ugiye uko nyene kugira ngo tuzovugana nyine ngaho ngiye bro, iyi quartier yanyu kumengira tuje sana. Hatari man. Nta n'umuntu muhura kweli. Kwera haiba. Nana nisohoke nyene mbere tuje ngaga tubonye amana. Tuna banyana hano madaje gupitiya nyene. Nanje nanje babu buranyereka bya bibona. Shana nakimwe kweli. Nanje buranyereka bya bintu kuko biranshanga sana. Nakwereka ntangorane kweli. None bujya kuri Google biriko. Haje nawe ntuzi ko atakintu nakimwe kibura. Tabani kai telefone. Halo? Junior! Bethi baramugonze! Iki? Muri hehe? Mu kizungu! Umviza ana. Kora ibishoboka byose mujane kwa muganga ndabasanzeho. Mugiye he? Nyaruka. Baba. Bethi ngo baramugonze. Yareka. Sambaye. Wabigenze gute? Sinzi urumva nanjye nza kubimenya ariho ngeze reka ahubwo ngende bambwiye ngo bagiye kuribona neza. Bana wegenda. Yewe nanje urabona ko ukuntu nambaye hari umuntu nagira nje kupitiya kweri nkuko nakubwiye. Devoir ndibaza ndaza kukuraba aho ndakwereka. Tubibwira cyangwa tuzobikore je mu gatondo. Ngorane bro.